twongeye kubaramutsa abakunzi mwese ba Ikangure TV. Ikangure TV uyu ni wa mwanya ibagezaho ikiganiro Bonne Santé canke amagara meza, aho tugenda twigira hamwe akamaro k'ibiterwa bimwe na bimwe, na cane ku ngwara tuba uwo munsi tugiye kuvuga ko no munsi. Rero Ikangure TV ikaba yabazaniye umuti woroshe kuronka ku bantu bose abantu bose bakeneye gukoresha uyu muti. Ni umuti woroshe kuronka kandi bawuronka mu mwanya muto. Rero Ikangure TV uyu munsi kaba yabateguriye icigwa gikomeye cyane kijanye ibanga abantu benshi cyane, abagabo benshi cyane hirya no hino ku isi, eka ndetse n'abadamu benshi cyane hirya hino no ku isi batari bazi ku bintu bijanye no kwivura kurangiza vuba, eka ndetse no ku badamu usanga batagira umuriro, na cyane iyo bariko bararangura amabanga bubatse canke bikabagora kugira ubushuhe. Iri ni banga rikomeye cyane abantu batari bazi, ku muti ugizwe n'ibintu bitatu byonyene, ibintu bitatu bashobora kuronka kandi mu kanya gato bakaba barahejeje ikibazo cabo. Abantu rero benshi bakunze kutubaza imiti itandukanye tugenda dushikiriza, abandi bakadutelefona, baba abadamu canke abagabo badushikiriza ibibazo byabo. Mugabo benshi kubera ubusanga imiti tugenda tubabwira mengo ari ukuntu bayitegura ugasanga ntibahuye neza nuko tuba twayebabwiye. Benshi rero bakwiye kumenya ibanga, na cyane batari bazi byo gutegura umuti woroshe kandi bikabagirira akamaro gusumba ahantu hose bo barigeze kumva ibyo ngomba ndababarire. Rero hano kuri Ikangure TV eka twongere duhamagarira abo bantu bashobora kuba ari bashasha bariko baratwumviriza hano kuri Ikangure TV. Abo bantu bashasha turabasaba gufyonda kuri iryo jambo ritukura, iryo jambo ritukura ryanditse ko s'abonner canke subscribe mu rurimi rw'icongereza, maze baca babona n'akandi kantu k'inzogera kari hambavu bagaca bagafyonda ko. Ubwo nyene bica bibafasha gukurikira ikiganiro, kugira commentaire no kutwandikira bikamera neza, maze ibiganiro tugenda tubashikiriza bagaca bagenda baza babironka. Uno munsi rero tukaba twabazaniye icigwa gifise ishingiro na cane yo kugwiza amaraso muri peni canke mu nzara bibondo canke inzanyi y'umugabo, ku buryo ivyimba ikagira inguvu bigatuma umugabo arangiza vuba. Abagabo rero hari ibintu bakunda kunegrija cane, bagafata minenegwe ukomenga ivyo bintu bobo barabirenganye, bataza akamaro kanini cane, akamaro gakomeye cyane iyo bafashe ibyo bintu bakabiteranya n'ibindi tugomba tubabarire, ukuntu bivyara umusaruro ku bagabo, na cyane bigatuma mu rugo haba umunezero n'umugabo akazigama cyacubahiro ciwe cyo kuba umugabo ashitse. Iyo rero turiko turashikiriza ibiganiro bene ibi, biba vyiza yuko abantu mwese muriko muradukurikirana muba mwatoye agakaramu maze mukandika, canke muzi gufata mu mutwe mukumviriza neza, canke muzi gutereshariza amavideo abari kuri YouTube mukayakurako, kugira ngo iyo muriko murategura ibi tugomba tubabwire muze mubikurikirana ku buryo buboroheye, ushaka usubizamwo wongera uraba. Tumaze iminsi twerekana ukuntu mu buryo bwa video twerekana dukoresheje video uko bategura ikintu kiniki, iyo tubona ko ari imiti yoba complex cyane ku buryo ishobora gutera abantu urujijo. Mugabo uno munsi uyu muti twabazaniye ugizwe n'ibintu bitatu byonyene tugiye kubabarira hano murahabona igiterwa cha beterave nkuko mubibona ngaha. Iki kijumbu gitukura nta muntu numwe novuga ko atakizi, na cyane w'umurundi canke w'umunyarwanda. Rero ahangaha iyo ugomba ugikoresha, na cyane usanzwe urwaye cyangwa ufise ikibazo cyo kurangiza vuba, ni kuvuga ni igiterwa gikomeye cyane. Uko mukibona gifise amaraso
gifise akamaro kanini gose. Abantu baba batazi, abantu benshi bazi ibya za gingembre, abandi bakaba bazi tutundi tuntu bakoresha abakoresha gingembre, abakoresha ibitunguru, abakoresha bakagenda babiteranya nabijya bindi tuba twarababwiye. Ariko abantu benshi ntibari bazi ko beterave kari umuti ukomeye cyane, ukomeye kandi ukomeye ku rwego rwo hejuru mu bintu bijanye no kurangura amabanga yabubatse. Rero ukuntu bikorwa muri ubu buryo: wowe ufise ico kibazo cyo kurangiza vuba, rondera amagoma 2 canke ibijumbu 2 bya beterave. Aha ngaha murabibona, utora amagoma 2 niko no yitwa, canke amateka 2 ya beterave, maze ukayakatagura neza nkuko mubona. Ugacutora akarapera akantu ugasya neza, cyangwa ufite ikintu ushobora gusekuramwo utuba wakase, maze tukabifu ugaca ukanya neza, ugakanyira mu gikombe nkuko mubibona. Hariho ikindi camwa bita pome. Pome ndazi ko mwese muyizi. Pome iyi ngiyi bitwa ni apple, nk'abantu bakoresha ururimi rw'icongereza ni apple. Ino mu Burundi naho bakizi ku izina rya pome. Utora pome imwe, umaze gutora pome imwe ugaca ufata ukarondera n'isereri. Isereri sinzi ko muzizi mwese. Isereri ahantu hose mu masoko ukunze gusanga ziriyo kuko ziraribwa cyane. Ugafata ukagura agafungo kamwe k'isereri. Wowe rero umaze kugura ako gafungo kamwe k'isereri, urakazana, maze ugafata ya pome yawe ugakuramo burya bubuto bw'indani, ukabukuramo, maze pome ukayisekura neza, ukayisya bien, ugacuzana agatambara nawe nyene ugakanyira mw'iri cupa canke mw'ivere iki gikombe muba mwashizemo uyu mutobe w'amagoma 2 ya beterave. Umaze rero gushiramo ngaho, uca kandi urondera ya beterave nayo ucuyisya, ukayisya, ugaca kandi uyizana ugakanyiramwo aho mw'iyo beterave umutobe wayo. Hanyuma uca urondera indimu. Indimu bayita citron canke sinzi uko bayita mu Kinyarwanda, mugabo indimu bose barayizi. Indimu uca nawe nyene uyisatura ukayicamo 2, maze ugakuramo zijya mbuto z'indani, hanyuma nayo ugakanyira mw'ico gikombe ca beterave mwashizemwo niyo ji mwakanyije ya pome. Mukoresha pome imwe hamwe na wa mutobe w'isereri. Umaze kugeza ngaho uhejeje, uca urondera ikiyiko, ukagerageza ukavanga, ugaca urindira iminota 30. Umaze rero kurindira iminota 30, murabona hano haba havuyemo ivere imwe, ihagaze neza kabisa, ubona ko ari ivere ikwiye. Aha ushaka urongeramo utuze dukeya kugira umutobe usa nuko uwisununiye canke donc ubonetse neza. Hanyuma igikuru gusa aba ariyo quantité wakoresheje kugira ngo uronke umutobe wawe. Ugaca rero ufata iyo vere ukayinywa mu gitondo, ugaca ku mugoroba ukora iyindi vere kwa kundi nyene amagoma 2 nyene ya beterave, ugaca uyifata ku mugoroba. Ejo mu gitondo ukagira kwa kundi, ku mugoroba ukagira kwa kundi. Ubikora iminsi itarenze 6. Ni kuvuga iminsi 6 yonyene. Wewe ikibazo cawe kijanye no kurangiza vuba canke kugira intege nkeya, na cyane mu bintu bijanye no kurangura amabanga bubatse, eka ndetse n'ujya mudamu nawe afise ikibazo cyo kutagira umuriro. Umugabo nubwo mutegura gute akumva nta plaisir sexuel canke sensation sexuelle yumva, akumva nyene ko nta gishika, nawe nyene umuti nuwo nyene ategerezwa gufata, kuko uwo bigana bimufasha na cyane muri cerveau, maze bigatuma agenda arevoriwa buke. Ivyo rero iyo umuntu abikoze imundwi 2, hariho ibintu abantu bakunze gukora bigatuma umuti twababwiye usa n'ukumengo uragize ikibazo,
na cyane cyane ibintu bafata iyo bariko barafata n'uwo muti. Kirazira kikaziririzwa ko iyo uri kurafata umuti bene uwo, kizira ko unywa amata y'imfyufyu. Amata y'imfyufyu ni kuvuga ucubanza ukayahagarika, n'amata y'ikivugutu nayo nyene nubwo uyanywa ukabanza ugacishamwo nk'isaha 2. Mugabo amata y'imfyufyu yo banza ugahagarika. Ikindi kintu hagarika ni inzoga. Uriyeranja ukabanza ugahagarika inzoga mwiyo misi uriko urivura. Hanyuma namba wari usanzwe naho ukoresha burya bunini bwo kwa muganga, nabwo bisaba ko ubanza ukasa nko kumenga urabahagaritse kugira ngo ubanze uhe umwanya uyu muti wikorera akazi kawo mu mubiri. Aho rero uzobejeje ingorane zawe, ikibazo cawe uzobusa nuko ugikingiye mu mwanya muto. Tukaba kandi twongeye kubashimira mwebwe mwese mwaduteze amatwi kuri ikiganiro ca Bonne Santé, aho tubabwira iby'ubuzima bwanyu n'ingene mu butunganya bukamera neza. Nuko murakoze, bye bye, mugira ibihe.